Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yoba yarahenzwe bikomeye cane na mugenzi we urongoye igihugu ca Congo Antoine Felix Tshisekedi kuko yamutegetse kugara imipaka yose ihuza Uburundi n'u Rwanda akongera akamutegeka kurunda ingabo z'u Burundi ku mipaka yose ihuza Uburundi n'u Rwanda aho bari biteguriye bikomeye cane gutera igihugu c'u Rwanda nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubivuga aho yari muri Kinshasa aho yavuze ko agiye gufasha abantu bose bashaka guhirika ubutegetsi bwa Kigali. Ibyo byose bikaba byarashavuje abarundi n'abanyarwanda, ariko mu nyuma bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahabwa amategeko na mugenzi we w'igihugu ca Congo kubera amafaranga menshi cane Perezida w'igihugu ca Congo ariko araha Perezida w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, bigatuma anamutegeka gufata ingingo zihambaye kandi zibongamira abanyagihugu. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategekwa na Tshisekedi, kandi bikaboneka neza ko Tshisekedi yamubeshye ku buryo bukomeye cane, kuko Tshisekedi yatangiye ibiganiro bikomeye cane bwihishwa n'igihugu c'u Rwanda, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we abandanya kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko ari cyo giha indaro tabara, kandi akavuga ko akomeje umugambi wo gutera u Rwanda amaze agakorayo ubutegetsi avuga ko ari bubi burongowe na Perezida Paul Kagame. Ibyo benshi bavuga ko ari nk'inzozi, kuko benshi mu Barundi ndetse n'Abanyarwanda baremeza neza ko ubutegetsi bubi butari mu Rwanda ahubwo buri mu Burundi, aho Abarundi bidoga mu bisata nka byose by'igihugu, bakavuga ko imyaka 3 n'inusu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze arongoye igihugu c'u Burundi yayishe igihugu ku rugero rutarigera rubaho, kugeza naho bamwe mu bajenerali bakomeye cane biyumvira kumukura kuko babona neza ko ariko aramaramaza igihugu ndetse n'umugambwe akomokamwo. Ariko benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ubegito bwe ariko arashira imbere amafaranga kurusha ubuzima bw'abanyagihugu, aho we ubungubu abandanije kurungika abasoda biwe bakaba ariko barapfira mu ntambara muri Congo ku bwinshi, mu gihe mugenzi we wa Congo wamutegetse gukora ibyo ngibyo we ariko aragirana ibiganiro rwihishwa na leta ya Kigali. Leta Perezida Evariste Ndayishimiye yita umwanzi, kandi Abarundi n'Abanyarwanda bazi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye kuba kiri ku butegetsi byaragizwemwo uruhara rukomeye cane na leta ya Kigali, kuko murazi neza ko mu minsi iheze General Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yagerageje gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko amakuru avugwa nuko u Rwanda rwahise rumenya ayo makuru hakiri kare amaze rukayirungikira Tanzania. Tanzania nayo ikayaha Perezida w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, bikaba byaratumye nyine General Evariste Ndayishimiye ahafata ingingo ihambaye cane yo gukura amabanga General Bunyoni akanamupfunga. Benshi bakemeza ko u Rwanda rwakingiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kubera ko ataraba kure akaba yarafashe ingingo ihambaye kandi igayitse gucana mubano n'igihugu c'u Rwanda, acyagirije ibintu bitafise ifatiro, aho yavuze ko u Rwanda rwanze gutanga bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Igihugu c'u Burundi kivuga ko bari ku butaka bw'u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bari muri Rwanda, abandi bakaba bari muri Tanzania, abandi bakaba bari muri Canada ndetse na Amerika n'ibihugu bya Buraya. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye bikaboneka neza ko uwo atunga urutoki ari umuturanyi igihugu c'u Rwanda, kandi akavuga ko ari umubanyi mubi cane, akavuga ko n'imitwe yose yitwaje bigwanisho itera igihugu c'u Burundi yose icumbitse ku butaka bw'u Rwanda. Ibyahise bihakanwa n'Abarundi batari bake, kuko bazi neza ko imitwe yose irwanya leta y'u Burundi yose icumbitse ku butaka bwa Congo, kandi bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yavuze byose atafatiro bifise, ahubwo ko kwari ugushaka kusamaza abanyagihugu kugira ngo bibagirwe ingorane barimo, amaze bahugirwe ko u Rwanda rubanga. Kandi mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye ari wahemukiye igihugu ku rugero rutarigera rubaho, kugezaho Abarundi bo mu moko yose batanguye kuvuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye, aho tugiye kubereka ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yahenzwe ku rugero rutarigera rubaho, akemera gushira abanyagihugu be mu kaga yugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda, mu gihe
perezida w'igihugu ca Kongo bizwi neza ko ari nawe ufitaniye amatati akomeye n'igihugu c'u Rwanda, we atigeze yugara imipaka kandi akaba ariko aragira ibiganiro bikomeye cane na leta ya Kigali, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we abandanije kuvuga amajambo aryanisha abanyarwanda kandi amajambo biboneka neza ko atafatiro afise. Byose nyine bikarekana neza ko perezida Evariste Ndayishimiye yahenzwe ku rugero rutarigera rubaho, none akaba atuye igihugu mu manga kubera ubegito bwe afise bwo gukunda amahera kurenza abanyagihugu arongoye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko yaba yaramaze gufungura amarembo y'ibiganiro bya rwihishwa n'u Rwanda ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we abandanije kuvuga amajambo ababaje kandi ateye isoni, akavuga ko ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Hashize umwaka urugendo urenga Kongo Kinshasa idacana uwaka n'u Rwanda bijanye no kuba irushinja guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 umaze imyaka 2 irenga mu ntambara n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rwo gucubya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe basaba Leta ya Kongo kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 ndetse na Leta y'u Rwanda, gusa Kinshasa imaze igihe ivuga ko nta biganiro iteganya kugirana n'uriya mutwe ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko perezida Felix Antoine Tshisekedi aheruka guhamagarwa kuri telefoni n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antoine Blinken, wamwibukije ko ibiganiro ariyo nzira ishoboka yakemura amakimbirane y'umurasirazuba bwa Kongo. Ni Tshisekedi waherukaga kubwira abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo Kinshasa ko nta biganiro ibyo ari byo byose ateganya kugirana na M23 canke u Rwanda, mu gihe uriya mutwe hari ibice by'igihugu cye ukigarurira, aho nyine perezida wa Kongo yavuze ko atazigera agirana ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23, mu gihe hari ibice by'igihugu ca Kongo bikigenzuzwa na M23 kandi akagiriza u Rwanda ko rufasha mu bya gisirikare M23. Ikinyamakuru Africa Intelligence mu nkuru cyanditse kuri uyu wa kabiri tariki ya gatandatu Gashyantare cyavuze ko kuri ubu Kinshasa yafunguriye amarembo ibiganiro by'ibanga bigomba kuyihuza na Kigali nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikiriko kirashavuza abarundi nuko Leta ya Kinshasa yo yatanguye ibiganiro bizana amahoro hagati ya Kinshasa na Kigali, ariko perezida Evariste Ndayishimiye boneka neza ko yanashutswe, we akaba abandanya kuvuga amajambo akomeza gutuma icyuka kiba kibi cyane hagati y'Uburundi n'u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko iyo igihugu cy'u Rwanda kiriko kiragiranira imigenderanire myiza n'u Burundi, abanyagihugu biganjemo bato bato bajya gukora mu Rwanda bahungukira ibitari bike kuko bararonka amafaranga menshi cyane. Iki gitangazamakuru cyasobanuye ko mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 aribwo perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangiye gutekereza ku byo kuba yaganira n'u Rwanda. Ni Tshisekedi waherukaga gutangaza ko ateganya gusaba inteko ishinga amategeko y'igihugu cye kumwemerera gushoza intambara ku Rwanda mu rwego rwo kwirukana ku butegetsi perezida Paul Kagame yita umwansi w'igihugu cyiwe, ariko ibyo adashobora na gatoya kuko biraboneka neza ko Kongo itashobora gutera u Rwanda kuko u Rwanda si igihugu coroshe yaba mu gisirikare ndetse no mu zindi nzego zitandukanye. Akaba ariyo mpamvu perezida wa Kongo abona ko inzira yonyine ishoboka ari ibiganiro, kuko yaramaze kubona ko atashobora gutera u Rwanda ngo abishobore. Africa Intelligence ivuga ko mu mpera za 2023 Tshisekedi yohereje rwihishwa umuvandimwe we akanaba n'umujyanama we mu by'umutekano Jacques Tshisekedi ngo aganire n'inzego z'u Rwanda. Muri iyo misiyo ngo Jacques Tshisekedi yari aherekejwe na Kahumba Mandungu Burara usanzwe ari umujyanama wihariye wa perezida Tshisekedi. Aba bagabo bombi nk'uko ikiriya gitangazamakuru gikomeza kibivuga ngo bafashe indege bwite ibajana muri kimwe mu birwa biherereye
mu nyanja y'Abahinde, aho bivugwa ko bahuriye n'abayobozi mu nzego z'umutekano z'u Rwanda. Iyo gahunda y'igihe gito itaranagize umusaruro ufatika itanga ngo yaje ikurikira uruzinduko intumwa ya Tshisekedi Helena Hunga yagiriye mu Bunagana mu Ukuboza 2022, aho yagiraniye ibiganiro na Bertrand Bisimwa ukuriye ishami rya politike ry'umutwe wa M23. Mu Gushyingo kandi 2022, abayobozi b'inzego z'ubutasi bo mu Rwanda, Kongo na Uganda bari bahuriye i Paris mu Bufaransa mu rwego rwo kuganira ku byakorwa ngo Kongo yemere kujya mu biganiro n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibiganiro byari byagizwemwo uruhara na Paris ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington. Ibihugu byombi kuri ubu ngo bikomeje gukora uko bishoboka byifashishije ibindi bihugu byo mu karere kumvisha Kongo ko igomba kuganira na M23, nubwo Kinshasa isa n'itabyemera neza, ariko biraboneka neza ko kubera ukuntu M23 iriko irigarurira uduce nka twose rw'uburasirazuba bwa Kongo, bikaba bivuga ko yamaze no kugota umujyi wa Goma wose ishaka kuwufata. Biraboneka neza ko iki gitutu gishobora gutuma leta ya Kinshasa yemera ibiganiro na M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Felix Tshisekedi biciye mu muvugizi we Tina Salama yavuze ko nta biganiro bya rwihishwa na Kigali byamaze gutangira. Uyu ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter yunzemo ko aho Tshisekedi ahagaze kuri iyi ngingo hashize igihe yasobanutse, ashimangira ko ibivugwa ari amakuru atariyo, ariko mu by'ukuri nta nubwo yabyemeza kuko ni ibiganiro bikibandanya kandi Perezida Tshisekedi atarashima gushyira hanze ko hari ibiganiro ariko aragirana n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu Tshisekedi akomeje gusabwa kwemera kujya mu biganiro na bamwe mu banyekongo nyuma y'impungenge z'uko M23 ishobora kwigarurira umujyi wa Goma zikomeje kuba nyinshi. Impungenge yadutse nyuma y'uko uyu mutwe ufunze inzira hafi ya zose zijya i Goma. Umujyi kuri ubu usa n'ugoswe n'abarwanyi ba M23, aho bagose uwo mujyi wose, ariko ikigaragara cyo ni uko leta ya Kongo izashirwa ikemera kugirana ibiganiro na M23 ndetse na leta ya Kigali, bizaba byeretse abarundi ndetse n'abandi batari bake ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahenzwe ku rugero rukomeye cyane, nk'uko abarundi bakomeje kubaza Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu yahisemo kugara imipaka yose ihuza Uburundi n'u Rwanda, mu gihe igihugu bizwi ko bifataniye amatati Kongo ndetse na Kigali bo batarigira bugara imbibi zabo. Icyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanenzwe abanyagihugu, ahubwo areba ku nyungu ze bwite kuko yashimye gushyira imbere amafaranga Tshisekedi amuha, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye nawe amurungikira abasoda b'u Burundi bamufasha ku rugamba, ariko bikaboneka ko abasoda b'u Burundi bicwa ku bwinshi, ariko ibi byose bikaba bitareba Perezida Evariste Ndayishimiye. Ikimuraba akaba ari agafaranga kinjira mu mufuka wiwe, ibiriko birashavuza abarundi batari bake. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari kabateguriye. Mu kari kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane nayo turi buze kubashikiriza arabana n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bitariko birashimisha abarundi. Byose nyine mukaza kubikurikira kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabifurije.